cy'u Rwanda umwanya n'umwanya gishobora kota umuriro w'amabombe avuye mu gihugu ca Congo. Ndaye babwiye igihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya cyashobora kota umwokero w'amabombe n'amasasu avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Amerika yamaze kubaraburira. Aha abantu bari muri Amerika abantu bari mu Rwanda b'Abanyamerika bakwiye kuba makini cyane, ndetse n'Abanyarwanda bwite bo nyene barakwiye kuba makini kubera ko ibi bintu birimo akantu gahaze no byo mutagomba kwibaza. Ibi bintu birimo kasorobo, ibi bintu birafise ikintu bivuze, ibi bintu birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu cy'u Rwanda. Kisekedi muri press conference yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru Kinshasa mu kigana aheruka gutanga yavuze yuko ngo bari baramuhenze ngo atere igihugu cy'u Rwanda, ngo ariko ngo yabonye ngo atampamvu ngo yo gutera ngo igihugu cy'u Rwanda. Ako kantu mwibaze ko ari kubera iki yakavuze yivyo. President Paul Kagame yamaze gutangura kurira tamarira avuga ku bijanye ni urwandiko leta z'umwe za Amerika rwasoye kutegera bino bice bigira kuri bitatu nababwiye bishobora kuba biri mu murongo utukura umwene gihugu wa Amerika ari mu Rwanda atemerewe kujamo kubera ko umutekano waho umeze nabi, ushobora kuja ukicwa ndetse hashobora no kugabwa ibitero bikomeye umwanya n'umwanya. Aya niyo makuru yizewe twamaze kuba tubatohoreza, twamaze kuba tubashirira ahabona, tuza kubana neza neza kugira ngo tuyace ijya nino tunasesangure mu buryo kandi buboneka kandi bwizewe atakibazo na kimwe. Ati bimeze gute, byifashe gute n'urwandiko runini jewe ntorinda gusubiramo cyangwa ngo subire mu ngo ndababwire ibijanye n'ibiri mu rwandiko, ariko ahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba B-Info News mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi mudahengeshanya kuri runo rubuga rwanyu, runo rubuga rwacu. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi twerekenezo rya 8 ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka wa 2025. Muri kino kiganiro mu nkundire tuze kuyaga kubijanye n'amakamyo atari make ari karavanwa mu gihugu cy'u Rwanda agera kuri 15, ayandi nayo agera kuri 5 akaba ari karava muri Bukavu. Ibi vyabaye mu ijoro ryakeye aho yari karerekeza neza na neza muri Predo ya Rusizi. Ibi byose turaje tubabwire ukungene ibintu bimeze muri kino kiganiro kandi turaza kuyaga kubijanye n'ivyo muri Rubaya, aho turiko turabona kandi inyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atanze kino kibanza canke bino bice byo gucukuramwo amabuye y'agaciro, turiko turabona neza cyane yuko igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragerageza kuharunda abasikare benshi ndetse n'ibigwanisho bidasanzwe aha nyine muri Rubaya mu gihe tuzi neza yuko bino birombwe byo bigiye kuja mu maboko ya leta zunze ubumwe za Amerika. Si byo gusa muri kino kiganiro turaza kuyakubijanye n'amadrone hariya muri Nord Kivu neza na neza muri Masisi mu gace zo kubabwira aho amadrone yaraye akoze ibidasanzwe ndetse agakubita hababaza inyesha amazigo cy'u Rwanda banabihomberamo ku buryo budasanzwe. Byose turaje tubibabwire muri kino kiganiro cyacu nk'uko amakuru yacu twamaze kuba tuyatoza. Turaza kuyaga no kubijanye n'ibiziga bigira kuri 13 vy'igisirikare cy'u Rwanda RDF vyabonwe mu masaha y'ijoro, aho byabonye tubaza kuhababwira ndetse n'ababibonye, aho mbere wazandi yongeye gusaba itakamba yuko kuruwa kuje mu gihugu cy'u Rwanda yoza kwivakiwa canke guhamba imibiri y'abasirikare babo yaguye ngaha ku butaka bwa Congo. Sivyo gusa tuza kuyaga kubijanye n'ubutumwa budasanzwe bwavuye muri leta z'umwe za Amerika neza neza kwa Donald Trump, aho yaburiye abene gihugu biwe ba Amerika kutegera mu bice bigira kuri bitatu byo ngaha mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko umutekano waho utizewe neza. Ndagusabe gukora ngo fyonda subscribe nyamutarabikora, nongenda gusabe kubana natwe muri kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, niho muza kumvira byino tuza kubana mu buryo budasanzwe. Ndababaza cyane n'abantu barabi kiganiro iminota 2 bakaba baragihejeje, nkanababaza cyane abantu batamara ikiganiro upfu mushira hajya ukazasira mu volume hama ukaza urumviriza amajwi ngene tuba twabashikirije amakuru, kuko abantu batamara ibiganiro nibo baza bakatubaza ati ayi nkuru murayizi kandi tuba twayisisanguye mu buryo buboneka kandi bwizewe ku buryo umuntu wese ashobora kwisangamo yatahuye ivyo tuba twamubwiye. Ikaze ni karibu mwese mwisangemwo muri kino kiganiro. Mu nkundi rero manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye, ndavuga abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Mozambique, abari henshi muri Afrika muherereye, abumva ururimi rw'ikirundi by'umwihariko, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muri ko munadukurikirana ko cyo twabikodi de Black. Iyi ni B-Info News nk'uko natangwe ndababwira. Mu nkundire duhere kuri bino biziga 13 vy'igisirikare cy'u Rwanda
vyaraye bitoraguwe mu mabarabara, aho Wazalendo ariyo yabibonye ndetse itanga n'ubutumwa budasanzwe kugira ngo bino biziga by'abasirikare b'u Rwanda nubwo bapfuye bari kwibira igihugu cabo, bapfiriye bari kugwanira perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bategerezwa guhambanwa iteka nk'abasirikare nubwo bo bapfiriye mu makosa, mugabo bamenye yuko nubwo bapfiriye mu makosa baba bafise uwabarungitse, kandi mu gisirikare hakora komandema ibirazi yuko mubizi. Ni mu masaha y'ijoro ryakeye aho ibiziga 13 by'abasirikare ba RDF ni muri Rusamambo, aho Abazalendo bari bibereye muri patrouille canke gukizura baraba umutekano n'ingene umeze, niho babona ibiziga by'abasirikare bagera ku 13 b'u Rwanda vyatanguye kononekara binuka. Byarababaje cyane Abazalendo ukungene bino biziga biko biranukira mu bene igihugu, ndetse bishobora no guteza ingwara zigiye zitandukanye mu bene igihugu basanzwe baba muri ivyo bice, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru tumaze kuronka, tunamaze no gutohoza neza, nuko Wazalendo yaciye isaba imiryango itabara imbabare Croix Rouge ariko ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Wazalendo yasavye Croix Rouge yo mu Rwanda yuko boza kwivakiwa ndetse bakanashingura ino mirambo y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baguye ngaha muri Rusamambo, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga canke abandanya adushikira. Rero ubu Wazalendo yavuze ati abasirikare Croix Rouge yo mu Rwanda nize imanitse ubudarapo bwa Croix Rouge, turaza kubarika bashobore gutora ino mirambo ndetse banayikure kugira ngo dushobore gukingira ubuzima bwa bene igihugu badahava babigiramo canke ngo babigire mu ibibazo, kubera ko murabona neza yuko ino mirambo y'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba itangura kononekara, kandi yononekarira ku gasozi. Ibikoko birashobora kuza bigakura kw'inyama hama zikaza guteza ibibazo mu bene igihugu. Ibi rero nivyo Wazalendo iri kiranka ndetse igasaba ishimitse n'uyuko bano basirikare bapfiriye ngaha muri Rusamambo boza kuhakugwa mu maguru masha bataramara kuhasangukira, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero mu gihugu cy'u Rwanda iyo mvuze inkuru nk'iyo sikubera mba ndyohewe, nuko mba mbabaye ko haba ariko harapfa umunyafrika mugenzi wacu, haba ariko harapfa umunyarwanda umubanyi wanje, kuko politike induru ntizizama hazogera igihe duhuze ndetse tunashire hamwe ibikorwa vy'iterambere. Rero kubona uno munsi abana b'u Rwanda gikomeza gupfira mu mashamba ya Kongo, kubona uno munsi abana b'u Rwanda gikomeza gupfira ubusa atazi ico bazira, ni ikintu kibabaje cyane, ariko reka kumbure turaza gukomeza tubabwira uko bimeze kandi bakomeze bihangane, kumbure igihe cyo kwibuka babo, igihe kuko turabizi ko batemerewe no kwibuka babo canke batemerewe gukora ibigandaro by'ababa bapfuye, ariko igihe nicagera muzobikora kandi bizogenda neza, mukomeze kwihangana. Muri kino kiganiro kandi nababwiye neza yuko ngiye ndababwire ibijanye na drone za FARDC hariya muri Nord Kivu muri Masisi neza na neza, zakoze ibidasanzwe guhera ku masaha y'ejo ku mugoroba, aho amakuru twarose ari drone za FARDC zagavye ibitero muri Masisi mu gace bitwa Karenga kabisa ku munsi w'ejo no mu masaha y'umunsi ya gatondo. Hararashwe ku buryo bukomeye, hongera hararaswa ndetse ikambi ya gisirikare yabarizamwo abasirikare barenga 500 aka kanya amaze gusamburwa. Uri abasirikare bakomeretse bakagenda bikuba bakaza kugwa mu mashamba, uri abasirikare bacitse amaguru badashobora kuva aho bari, uri abasirikare bacitse amaboko, uri abasirikare barashwe amarari hejuru. Ibi vyose nubabwira neza yuko ari vyabereye ngaha muri Karenga ndeza na neza muri Masisi. Rero n'amarira menshi ni n'umubabaro udasanzwe ku bakunzi b'abanyafrika, kubera ko aba bana bariko barahapfira n'abana ba Afrika, n'abana bakoreye iterambere rya Afrika kugira ngo ube nk'umugabane udasuzuguritse nkuko abenshi babifata. Rero ngaha drone za FARDC ziri mu bwoko bwa CH4 nizo ziko zirakora ibidasanzwe, aho mbere muri no kambi igera ku yaribitse abasirikare bagera ku 500 ba RDF. Hamaze kumenyekana umubare canke igiharuro kinini, igitigiri kinini cy'abasirikare b'u Rwanda bari bamaze kuhasiga ubuzima, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru tumaze kwegeranya nuko abasirikare bagera kuri 70 aribo bamenyekanye yuko aribo bamaze kuba bahasiga ubuzima muri ico gitero c'amadrone ya FARDC cyatanguye ku munsi w'ejo. Abagera kuri 30 nabo aribo bamenyekanye yuko aribo bamaze kuba bahakomerekera abikomeye. Uri
abikuvye nkuko nabivuze baja mu mashamba bapfiriyeyo abagiye kugwayo abariko bararibwa n'ibikoko kubera ko bamaze gukubitirwa muri no kambi mu buryo budasanzwe bamaze kubabazwa ndetse bamaze no kwiruka. Iyo turiko turavuga ano makuru abenshi mvuga ati kubera iki umwama mutubwira FARDC yagize réussite yakubisa mbega bigenda gute kugira ngo twumve batashoboye kwigarurira ubuce ubu canke ubundi kandi tubona neza yuko FARDC n'ingabo z'ubundi ngo bazawaza rendo bariko barakora ibidasanzwe ibikorwa vy'iteka byo komora inyeshamba z'u Rwanda mu bice zisanzwe zari hayemwo icumbi. Iyi nkuru ndazi iki kibazo ndazi ko muri benshi mucibaza kandi natwe uko mucibaza nitwo kibaterana. Ni kiganiro nabateguriye kiramvuye cyo gukurikira kino kiganiro tuza kubabwira igituma FARDC itariko iradivasinga ndetse inake n'ubuce inyeshamba z'u Rwanda zimaze kuba zigarurira. Kisekedi yaravuze yuko ngo yari yarahenze ko ashobora gutera u Rwanda. Iri jambo ntirubifata nk'ijambo ryoroshe ndaza gukora ikiganiro cisanzuye mu kanya karisa krenza gufata kugira ngo shobore kubabwira ico Kisekedi yagombye kuvuga. Burya ngo umwana ngo w'ubwenge ngo yumvira ngo mugwamo. Ibi ndazi neza yuko bugerageze kuraba ijambo Kisekedi yavugiye muri press conference ku bantu bumva barumvise, ariko uri umuntu wiyumvira kugira hafi ndazi yuko utaza gutahura bino bintu mu buryo bworoshe. Rero unkundire uzi kugumubana natwe mu biganiro n'amakuru vyacu twama tubashikiriza wafyonze subscribe wakoze ikintu kizima kubera ko nta na rimwe tuziga tugutetereza nkuguha amakuru no kukubanira amakuru abagezweho ku mirongo y'urugamba. Nababwiye neza yuko BF News arico kinyamakuru cyo nkizozo kirabaha update ziba zihari kandi zizewe nkuko rimwe twishikira ku bari ku mirongo y'urugamba kaduha zino nkuru uko zisanzwe ziri atakurigitanya atanuko ibintu bimeze. Muri kino kiganiro nabemereye neza yuko nza kubabwira mu mwanya muto cyane ibijanye n'amakamyo ariko arava mu gihugu cy'u Rwanda ariko arava muri Bukavu, ndetse ndanababwire urwandiko rudasanzwe rwasohowe na Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rubicishije kuri ambasade ya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda, aho bashoboye kubuza abanyamerika bari mu Rwanda kwegera mu bice bimwe na bimwe kubera ko umutekano waho utizewe. Nabo dushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohera uno rwandiko ivuga ati ahantu abanyamerika bari mu gihugu cy'u Rwanda ntimuhagere kubera ko umutekano waho nituwizeye. Ni Amerika yo bigomba gufasha ko ngugaba ibitero mu Rwanda. Bimeze gute? Iki ni kiganiro cisanzwe cyo kwakorera kiri hamwe tubabwira ukuri kwavyo. Mbere hambavu yivyo President Paul Kagame yamaze gutangura kurira tamarira avuga ku bijanye ni urwandiko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwasoye kutegera bino bice bigira kuri bitatu nababwiye bishobora kuba biri mu murongo utukura umwene gihugu wa Amerika ari mu Rwanda atemerewe kujamo kubera ko umutekano waho umeze nabi, ushobora kuja ukicwa ndetse hashobora no kugabwa ibitero bikomeye umwanya n'umwanya. Aya niyo makuru yizewe twamaze kuba tubatohoreza, twamaze kuba tubashirira ahabona tuza kubana neza kugira ngo tuyace ijya nino tunasesangure mu buryo kandi buboneka kandi bwizewe atakibazo na kimwe. Ati bimeze gute byifashe gute n'urwandiko runini jewe ntorinda gusubiramo cyangwa ngo subiremo ngo ndababwire ibijanye n'ibiri mu rwandiko, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribicishije muri ambasade yago mu gihugu cy'u Rwanda banihanikirije baravuga ati umunyamerika ari muri kino gihugu cy'u Rwanda ntakeneye kurenga muri bino bice tugiye kubabwira. Bino bice bavuze yuko uturere twera kuri 3 two mu Rwanda habujijwe ko hari umunyamerika mu gihugu cy'u Rwanda yohegera kubera ko umutekano muke ushobora kwaduka canke ibitero bishobora kuhaduka umwanya n'umwanya nkuko vyagiye mu rwandiko runini Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashize abona. Sinshobora gufata umwanya munini wo kugira ngo ndarubasomere, ariko reka ndababwire bimwe bikuru vyari muri ugo rwandiko. Cyambere bavuze yuko mu buce nko muri Rusizi, Musanze ndetse na Rubavu atamwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemerewe kujayo kubera ko umutekano waho ntiwizewe, ushobora kujayo ugahurirayo n'ibibazo bikomeye kubera ko biraboneka neza yuko hariho umugambi wo ku Rwanda ushobora kuraswa umwanya n'umwanya canke rushobora kugabwa ko ibitero. Ubwoba ni bwinshi rero mu banyarwanda batumye bagira ubwoba bwinshi. Ubwoba ni bwinshi mu banyamerika bari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru adusumira abenshi abariyo bariko barakatisha amatike yikitaraganya kugira ngo ivyo bintu nishoboye kuba bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byose bivuye ku ijambo President Fatibe cyangwa muri press conference aheruka gukoresha aho yavugiyemwo amajambo akomeye cyane yatumye abantu benshi baja mu rujijo. Dariga mbuzi yo kujya mu president w'igihugu cya Kongo
asanzwe ari umuhinga mu bijanye asanzwe ari umuhinga akomeye cyane mu bijanye na politiki. Rero yaraye abakomye kabisa, byatumye na Amerika ititira yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora guhura n'ibibazo by'ibitero umwanya n'umwanya. Rero mwe mudukurikirana mwama gukurikiranira hafi ibijanye n'amakuru ya geopolitiki. Mbega nyamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika irinze ibwira bene igihugu ati ahantu ni muri ryo nimuhaje, nta kintu Amerika yo bigomba gufasha leta ya Kongo kugira ngo bakorere igihugu cy'u Rwanda? Abantu benshi niko baca bibaza ati eske nike kintu Amerika ibona yuko kidasanzwe coba gitumye bagabisha abanyamerika bari mu Rwanda yuko badategereza kwegera aha muri Rusizi, Rubavu ndetse na Musanze. Ni bice musanzwe muzi neza yuko vyegereye canke ari kuri frontiere y'igihugu ca Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni ibintu umuntu adukurikirana akomeza kwibaza, ndetse ni kubera iki bimeze gute, byifashe gute. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusigura bino bintu yavuze yuko United States of America ivuga yuko umwanya n'umwanya ivyo bice bishobora kwadukamo akaduruvaye canke umutekano muke, ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasavye abene igihugu bayo kuba makini no kwirinda kuja muri ivyo bice. Ndababwiye nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero izino nkuru zakomeza tubazi batohoreze, ariko mumve ko igihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya gishobora kota umuriro w'amabombe avuye mu gihugu ca Kongo. Ndaye babwiye igihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya cyashobora kota umwokero w'amabombe n'amasasu avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Amerika yamaze kubaraburira. Aha abantu bari muri Amerika, abantu bari mu Rwanda b'Abanyamerika bakwiye kuba makini cyane, ndetse n'Abanyarwanda bwite bo nyene barakwiye kuba makini, kubera ko ibi bintu birimo akantu gahaze n'ubyo mutagomba kwibaza. Ibi bintu birimo kasorobo, ibi bintu birafise ikintu bivuze, ibi bintu birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu cy'u Rwanda. Kisekedi muri press conference yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru Kinshasa mu kigana aheruka gutanga, yavuze yuko ngo bari baramuhenze ngo atere igihugu cy'u Rwanda, ngo ariko ngo yabonye ngo atampamvu ngo yo gutera ngo igihugu cy'u Rwanda. Ako kantu mwibaze ko ari kubera iki yakavuze, canke yakavuze kugira ngo ajijishe amakungu, canke u Rwanda rwanika amenyo ruze kwisanga Kisekedi yose yamaze kuyahungururayo yayakuyeyo. Abantu muzi politiki ndazi yuko politiki nta kuri kwigera kubamwo. Politiki akenshi ibiri mu binyoma. Uno musi Kisekedi ashobora kuvuga ati igihe ngo niyamamaza kuri manda ya kabiri mvuga yuko nzokubita u Rwanda, hariho ngo abari banshutse. Muribuka yuko yanavuze yuko bizomworohera kurasa mu gihugu cy'u Rwanda yibereye muri Goma, ngo mu Rwanda rwaraye mu kijiji. Munibuke neza yuko yavuze neza yuko u Rwanda rugikororera isasu rimwe mu gihugu cya Kongo azohita arasa village Rugwiro. Ibi Kisekedi yarayivuze nubwo atabishize mu ntoki. Rero turakomeza twumigwa kandi turakomeza dutiga amaso turabiye ibi bintu biko biraje. Ibi bintu utabizi wosanga wabiguyemo. Ibi bintu ntibisanzwe. Mwebwe mudukurikirana muzi ubwenge, duhuriye muri commentaire dushobore kuyagira kuri kino kiganiro. Ndaciteze kama commentaire menshi, ama like menshi aruta ibindi biganiro byose twari tumaze kubahereza, kuko n'ikiganiro uvuga yuko gishobora kugira script ndende, ikiganiro gishobora kugira feedback ndende, ikiganiro gishobora gufasha abantu benshi tukababurira bakava mu cye barimo kugira ngo bashobore gukingira amagara yabo. Kino kiganiro turaciteze ko ibintu byinshi cyane kandi bidasanzwe. Mu nkunde rero mu kuganiriza kino kiganiro twiyagire kuri wa mugambi w'igihugu cy'u Rwanda wo gutera igihugu gisagara ca Uvira. Amakuru turiko turaronka ava ahagiye hatandukanye aravuga neza mu ijoro yuko mu ijoro ryakeye habonekanye amakamyo agera kuri 15 ava mu gihugu cy'u Rwanda yinjira muri Side Kivu neza muri Plaine ya Rusizi. Ayandi makuru nayo nanabwiwe n'umwene igihugu ari ngaho ya telefonye mu gatuturuka akarambye ati Bwana Kodi jewe ndi muri Bukavu, utange no nkuru utange alerte yuko inyeshamba z'u Rwanda zirungitse amakamyo 5 yuzuye ibigwanisho n'abasikare benshi muri Plaine ya Rusizi. Iboneka neza yuko bafise direction kumanuka muri Plaine ya Rusizi. Aya makuru nayakuye ku muntu yari asanzwe ari muri Bukavu, ndetse mu bucagucagu muri joro ryakeye yayibona mu makamyo ari karerekeza. Ndetse iyo nkuru canda yifatanya n'inkuru nari namaze kumva neza yuko hariho amakamyo agera ku 15 y'igisirikare cy'u Rwanda ari karerekeza muri Plaine de la Rusizi. Aya niyo makuru novuga yuko yaranze rino joro, aho biboneka neza yuko ibintu bigikomeje kuba bibi. Mu nkunde twanze tuhayagira imbere yuko ndababwira ivyo muri Rubaya navyo ngene bimeze.
rero biraboneka neza yuko igihugu cy'u Rwanda kitarashira hasi umugambi mubisha wo kugaba ibitero ku gihugu ku gisagara ca Uvira, ndetse uvuze Uvira mumve yuko baba bagomba kugaba igitero ku gihugu cy'u Burundi. Ivyo bisa biri semblable, ivyo ndazi yuko mwe mudukurikirana musanzwe mubizi. Rero muri kino kiganiro cacu mbega zino turagomba kurabira hamwe zino kamyo zigira kuri 200 za M23 RDF zavuye Bukavu, izavuye no mu gihugu cy'u Rwanda, zoba zigamije iki? Mbega zoba ziriko zirerekeza hehe? Mwe mudukana sahandi no kwitegurira ibitero bikomeye aha mu gihugu mu gisagara ca Uvira. Ndibaza ndayivuze uko simba mbeshe uko niko kuri nayo makuru tuko turakura ku mirongo y'urugamba. Kugeza kano kanya turacatohoza tumenye ayo makamyo aho yashikiye, ibindi yashikiyemo exactly, mu gihe mwisangeho umuriro ukiri mwinshi. Inyeshamba ziko ziratawa kuba, inyeshamba ziyo zirakubitwa rectoveriso, ziriko zirakubitwa dushe, ndavuga za umubiri wose. Ibi nivyo biko biraba mu isange. Rero ngaha muri Peninsula Rusizi, mbega ku ruhande rwa FARDC coalition yayo ingabo z'Uburundi wazarendo boba biteguriye gute guhangana nizi haforo z'igihugu cy'u Rwanda ziguma zizanwa ngaha muri Sud Kivu, neza na neza mu kiyaya ca Rusizi cyangwa muri Peninsula Rusizi cyangwa mu kibaya ca Ruzizi. Ibi ni inkuru twese dukomeza kubarabirira hafi kugira ngo mushobore kuzamuramenya ukuri kw'ibintu ingene byifashe. Mu kurangiza kino kiganiro mu nkundire turabire hamwe amakuru yo muri Rubaya aho M23 amakuru tumaze kumenya kandi yuko kirahongera ingabo zidasanzwe n'ibikoresho byinshi kugira ngo bashobore kurinda bino birombwe basanzwe bacukuramo amabuye y'agaciro ndetse bakavyinjiza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yaho leta z'umwe za Amerika igabiwe bino birombwe ikanabwira M23 yuko yoba iritegura gusoka bino birombwe, ariko tuko turabona neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zaraye zihongeje abasikare benshi cyane n'ibigwanisho byinshi cyane bashobore kurinda bino bice bimbamo amabuye y'agaciro. Mu gisagara ca Kisunguti naho hari hamaze imisi imigwano aho M23 naho yahongeje amakamforo muri Kisunguti. Murumva neza neza inyeshamba z'u Rwanda zamaze kwambarira urugamba, haduga hamanuka hanyerera hatanyerera, bwira buca inyeshamba z'u Rwanda zamaze kwambarira urugamba. Kurundi ruhande FARDC nayo yamaze kujya karungu. Songwa ko barambere cyo kubabwira byinshi mu nkundire, shimire cyane mwebwe mese twanye muri kino gano kigufi cyane. Nizera yuko mwashoboye kuhumvira ibitari bike, ndena bashimira mwebwe mwese mwitanga kugira ngo dushobore gukora turi comfortable, abaduha uburyo impanuro, abaduha amakuru, mwese turabashimira muri rusange. Tunabashimira kukigoro mama mugira koza muri commentaire mukatuyagisha ndetse no ku nimero WhatsApp isanzwe twama tubashikiriza ngaho kuri screen cyangwa kuri ekra zanyu. Navyo turabishima tunabikenguruka cyane. Kumbureka ndabashimire muri kino kiganiro tubanye. Uwiteka Imana bikunze turaza kongera kura bana mu kindi kiganiro cacu cuno munsi. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41.
hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.